mumeze neza, mumeze sawa. Uyu munsi tuganira kuki? Uyu munsi ngenda babwiye ama application amwe umuntu ategerezwa gukoresha. Umwe amuza gusanga je nteko ndakoresha kuri telefone, ariko ushobora kuba ndayakoresha ku mashini. Ariko ku muntu adafise imashini, ni vyiza ko ayo ma application ategerezwa kuba ayafise. Ni ngombwa nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka kwivyazamwo umusaruro, vuga kugira ico twita ressources revenus, amafaranga runaka ushobora kuronka. Hari abantu benshi babikoze nk'umwuga bikabafasha kubatungira imiryango, ubwiwe bikabafasha no kubatunga. Uyu munsi ngenda bereke application zishika zingahe umuntu ategereza kuba yokoresha zikamufasha. Application ya mbere, nguma kuri Play Store, ntahandi kuri Play Store, niyo bitwa Canva. Application ya mbere mpereyeko yitwa Canva. Canva ngiye bashobora kuyandika Canva. Iyi Canva ni application nziza, ushobora kuba wana ifise na 11 megabyte sorry, kacari na gato. Ushobora kuba utazi gukora ama video, ushobora kuba utazi gukora amafoto, ama design runaka. Hari video mega nigeze no kubivugamwo canke ngasi ndayigira. Canva iradufasha neza gukora ama video, kandi Canva kino noyivuga ko irafise n'uburyo bwitwa AI, intelligence artificielle. Ubu buryo ni uburyo bwo gushaka gutreta video, gushaka gutreta ifoto itari copyright. Canva ni uburyo bwiza kuko umuntu ashobora gukora ama video, gukora amafoto kandi atavyazi, navuga ari umudebutant. Canva ni uburyo bwiza, kandi mbona ko ni bayishize ku rutonde rw'iyi application ya mbere, numéro 1 du classement top application gratuite dans la catégorie art et design, photographie, outils de retouche de photo, conception graphique. Murabona yuko Canva ni imwe mu ma application akoreshwa cane. Kugira unavyirabire neza, burya ava yuko uteshaje application yose, uzobanze urabe ico twita commentaire, abantu babivuga gute. Urabona ngene abantu bazivugako, bayivugako amajambo meza cane. Nkini ni ya 16 z'ukwa gatanu, iyi commentaire urabona yuko ata muntu ayivugako amakosa. Murayibona? Canva ni uburyo bwiza kuko umuntu wese ashobora kuyikoresha. Nzokora video imwe ndabereka ama application amwe, no ama page canke abantu bamwe bakoresha amafoto canke bakoresha ama design bakoresheje Canva. Ni ama page menshi ariko amafoto akoreshejwe Canva. Canva nta muntu n'umwe yemewe kuyikoresha. Uwo ari we wese ashobora kuyikoresha gratuitement. Ushobora kuba utazi gukora ama invitation n'akarorero, ariko Canva ishobora kuyigufasha. Ushobora kuba utazi gukora ama ID card canke ama carte de visite canke ama carte d'identité, aya ma carte bambara mw'izosi y'ama entreprise. Ushobora kuba utazi kuyakora, ariko Canva ni umwanya mwiza wo kuyagukorera. Ushobora kuba utazi gukora ama flyers, ama brochure, ama autocollant, ama sticker. Ivyo vyose Canva irashobora kugukorera. Ico bigusaba gusa ni kumenya ama mesure ugire ukoresha aho hantu. Nimba ari flyers runaka, ukavuga ati flyers A4, okay, A4 tuzakuja kuri Google ukamenya ama mesure apima. Naho utawubiza ama mesure apima, ndaza kwereka iyindi application igira kabiri utegereza kumenya gukoresha, nayo yagufasha kumenya ama mesure y'ivyo wewe wifuza. Canva ni application ya mbere ndabatumirira gukoresha canke kuba utunze muri telefone. Application igira kabiri ngira ndabereke yitwa ChatGPT.
ChatGPT ni application ikora mu buryo bwa intelligence artificielle canke AI. Hari iya mbere, hari n'iyi mubona ya kabiri, je nkoresha iya kabiri. Iyi ni ChatGPT, ni ubwoko bumwe mu ma application bukoresha twita intelligence artificielle, ubwenge karemano. Iyi ChatGPT nayo nyene ni gato, igapima 10 megabyte. Murabona yuko raba ama commentaire, iyi ni ya 17 z'ukwezi kwa gatanu, murabona ama commentaire yayo. Iyi application nayo ni uburyo bwiza bwo gushobora kuyikoresha ibintu by'ubwenge. Akarorero, tuza kuraba n'akarorero, je ndayifise, ngiyi ni ukuyuguruka. Nzofata akanya ko kubigisha uburyo ChatGPT ikora, ariko aka kanya ngira ndabereke gato isuku, gasubira inyuma, isa uku muyibona. ChatGPT yitwa ChatGPT. Uyikritsemwo iruguruka. Uri umuntu wifuza kwandika icyo twita ama content ku ma réseaux sociaux, ariko ntuzi ingene ubigenza. Uri umuntu wifuza kwandika igitabo ariko nta sujet ubona. Uri umuntu wifuza kwiga ikintu runaka ariko ntubona ko ubigenza, nturi umwigisha yawe kwigisha. ChatGPT niko kamaro kayo. Ajya maho cece twama tugira ku ma Google, ChatGPT ishobora kubigufashamo uburyo buri facile, bwiza, bwizewe, ariko simuzo ko bwizewe 100%, ariko bwizewe. Akarorero nk'ubu katwiyake example, tuvuge tuti Uburundi buri mu gihugu, buri ku mugabane wayo. Tuyivuga mu Ifaransa, sinza kuvuga Ifaransa catari, ariko reka toujours hari icyo twita ama prompts. Prompts ni ijambo tuyiha, tukavuga tuti mera nka. Nzobeka uburyo dushobora kuyikoresha. Reka ngire générer Burundi, pays Burundi se trouve dans quel continent. N'akarorero, iyi ChatGPT igiye recherche imbwire aho Uburundi buri, continent burimo. Nzofata umwanya wo kuyibigisha, ariko aka kara juste ndabereke ChatGPT akamaro kayo. Ikirarondeza, kukurondeza kwayo biza kuvana connection. Ufite connection imeze nabi, usanga bigenda nabi. Ufite connection inyaruka, yashobora kunyaruka. Ndayivuze igenere kugenera pays Burundi se trouve dans quel continent. Nanditse igifaransa gisanzwe, ushobora kizira gukoresha ikirundi cyangwa ikinyarwanda. N'ikinyarwanda nifuwa kirimwo, ariko ntiguha amajambo meza nk'aho ukoresha icongereza cyangwa igifaransa. Ushaka gukoresha icongereza cyangwa ugakoresha igifaransa, rezo zimeze nabi. Ndayisubiramwo, modifier, ok. Kasubiramo nayandike. Nako reka ndeke gushaka générer ndabe. Burundi se trouve dans quel continent et montre-moi
la superficie montre-moi la superficie et population. Ok, ndabajije ChatGPT. Ok, voilà. Ok, nsubije mbwiye Burundi se trouve sur le continent africain, ok, dans la région des Grands Lacs d'Afrique de l'Est. Donc assez. La superficie yayo ingana na 27 834 km². Murazi ko ari byo ibi bintu kirambwira. Population, donc itwereka yuko population de Burundi estimée à environ de 12,6 millions d'habitants. Ni estimation, selon l'estimation de 2023. Bisuga abarundi turi hafi miliyoni 12 n'ibice bitandatu. Ni chiffres, ce chiffre peuvent légèrement varier selon les sources de mise. Bon, ikitwereka yuko bishobora guhinduka selon na demographie. Ariko mwana yuko ChatGPT ishobora kubafasha kubaha ibisubizo by'ibibazo byanyu. Voilà, tuje ku yindi ntuze ya gatatu. Yindi application ko ndaraba niyo bitwa Pinterest. Pinterest iyi application nayo akamaro k'iyi application, sorry katurana nyine 23, voilà, iyo excellent tout point de vue, parfum, trouver inspiration, voilà, application utilisée, photos, des selfies et des images qui sont correctement proposées. Iyi application nayo bavuga ko ari imwe mu application de catégorie style de vie, réseaux sociaux, réseaux professionnels. Iyi Pinterest ni application imwe mu application wakwifashisha. Exemple, nk'ubu ushobora kuvuga ati je sinzi modele y'impuzu ushobora gusonesha, sinzi modele y'inzu ushobora kubakisha, sinzi kurere y'inzu ushobora kugira. Iyi Pinterest iragoce twita igicapo c'ico wowe wifuza. Exemple, ushobora kuvuga ati je ndafise akantu, ndafise studio musicale, ariko simbone studio uburyo nshobora kuyidesigninga. Kuri Pinterest rero haba hariko amafoto menshi aguha igicapo c'iyo studio, c'ama studio ushobora kwigirako. Exemple, ushobora kuvuga ati je sinzi amacontenu bashobora kwandika ku réseaux sociaux, sinzi amafishe meza ngene aba ameze. Pinterest iragufasha kuguha ico twita ayandi ma design. Simeze nabi, voilà, niko kamaro kayo. Iraguha amafoto menshi aba atandukanye ajanye n'ibyo bintu wowe wifuza. Ico ukora gusa nuko uja muri recherche, wowe ukandika sur na design wifuza ngaha cari ico wifuza, ukacandika ngaha muri Pinterest igacika kwereka. Okay? Yindi application tumaze kuvuga zitatu, hariho Canva, hariho ChatGPT, turavuze Pinterest. Yindi application novuga ko ari ya nyuma nobabwira niyo bitwa Google Drive. Google Drive ndazi benshi barayifise. Iyi Google Drive benshi ndazi barayifise mu matelefone yanyu, ariko iyi Google Drive ni application nziza igufasha kubika ibintu vyawe ntibitakare. Ukaba ufise ibintu vyinshi ariko udashaka ko bitakara. Amafoto, ushobora kuba ufise amafoto ni gato gapima 10 à 23 kilobytes, ni gato cane. Ushobora ufise amafoto udashaka ko atakara, amacontact, ibitabo bya PDF, amacertificat,
ushobora kuyasikana ukayashira muri PDF hama ugaca uyashira muri Google Drive. Google Drive ushobora kuyikoresha mu kubika ico twita amafoto, amadokima runaka y'iwawe kugira ntashobore kuzimira. Ico bigusaba nuko wewe uba ufise ico twokwita email, kuko Google Drive ikorana na Gmail, ukaba ufise iyo email yawe. Igihe ufise iyo email yawe urafise access yo gushobora kubika ikintu cawe kuri Google. Nibaza ko ama application ane ashobora kugufasha canke kubafasha mu gihe umuntu azoguma arondera ayandi ma application meza umuntu akwiye gutunga muri telefone yiwe. Ndabibutsa gukomeza muri ya gahunda yacu yo guklika kuri subscribe, mukagira commentaire y'ico ubona twoshobora kuganiraho mu buryo bwihuse. Murakoze. Murabona ko jewe ariko ibintu vyinshi nagiye ndabika kuri Google Drive. Namwe rero ndabatumirira kuza murabika ibintu vyanyu kuri Google Drive, uba wikingiye 100%. Murakoze.